ashimwe cyane dusangire amajambo dusanga mu cete Pawulo yandikiye Abanyefeso igice cya 5 umurongo wa 15 na 16 haravuga ngo nuko mwirinde cyane uburyo mugenda ntimugende nk'imburabwenge ariko mugende nk'abanyabwenge mukoreshe neza akaryo muronse kuko iminsi ari mibi. Nagomba nongere nkangurire ubwenge bwawe kukwibutsa yuko iminsi ari mibi. Ibihe tugezemwo uravye hirya no hino ukumviriza hirya no hino ibivugwa biragaragaza ko iminsi ari mibi. Bibiliya iratubwiye ngo ntitugende nk'imburabwenge ariko tugende nk'abanyabwenge. Kugenda nk'umunyabwenge no kuvuga iki? No kuvuga ngo uramenya ibihe ukamenya n'icyo ukwiye gukora. Umenya ibihe ukamenya icyo ukwiye gukora, nukuri ntushobora kuzimira, ntushobora kugira iherezo ribi. Abagize ubwenge nibo bazorangiza neza. Ibihe turimwo dufatiye akarorero honyene kuri ibi vya corona nibijanye n'urucanco, ingufu ziriko zirashigwamwo mw'isi biragaragaza yuko ibihe turimwo ari bibi cyane. Mwene data ntusinzire, ba maso kandi ugira ubwenge umenye icyo ukwiye gukora. Iki ni igihe cyo gusenga, iki ni igihe cyo gusoma ijambo, iki ni igihe cyo kwirinda ibyaha. Wirinde ibyaha, nimba wahora no mu ntege nke z'ibyaha uvyirinde. Iki si igihe cyo kuja mu byaha cyo kwandavura, ariko ni igihe cyo kwirinda ibyaha, tugasenga, tugateramira ubugingo bwacu kandi tukarindira ukugaruka k'umwami wacu, kuko biragaragara ko Yesu ari hafi. Uko ibihe turiko turajamwo ari ibyo Yesu atazokwihanganira, azoca agaruka gutora abamwizeye kandi azotora abanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Nagira ndagusabe rero akaryo uronse mwene data uyu munsi ugakoreshe neza. Mwebwe mwakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, reka duhaguruke tuvuge ubutumwa bwiza bw'ubwami. Abataramwakira, batariyandikisha mu gitabo cy'ubugingo, tubakangurire kwiyandikisha mu gitabo cy'ubugingo, bakire Yesu nk'umwami n'umukiza, kuko uwo atazoba yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, ibihe bigiye kuza bizomutwara akayombekere, bizomutwara ubutacongera kuboneka. Rero nagira ndagusabe akaryo uronse ugakoreshe neza, uvuga ubutumwa buvuge n'umwete, ukora iciza nagikore bicitwa uyu munsi, kuko ejo sahacu. Rero umuntu wese abe maso, iminsi ni mibi. Yesu abahezagire.